narakundanye n'umukobwa aranshitinga kubera ntafise amahera, kubera ntafise imiduga, kubera ntafise imodokari. Nza kubimenya ko ari byo duhuye ari kumwe n'uwo muhungu bari mu modoka nyene. Namaze kuganira na mama arambaza uzonyereka umukazana ryari. Hari igihe bakubwira ngo urongore bivanye nabo mwakuranye, gaca usanga niwe usigaye utararongora, abandi bose n'abatoyi bawe bararongoye. Ugasanga hariho umukobwa agiye ku mugabo agiye kurongorwa afise imyaka 40 mu Munyakayanza kwezi, bavukana amashuri ngo 6, bo barahinduye ngo tuvukana 9, ubu barashize ko ayandi 3. Novuga ko nakabijya bashirako, ariko vraiment je mbona umenga ni wafonza ako kantu niyibeshe, kubera ko uzushakuje sinzi kuraganira n'abantu bari mu byo bihugu byo hanze. Nta hantu na hamwe habura irigara y'Abanyakayanza, ukuvuga haba ku bintu by'ubwenge canke gupambana kugira gukora cyane kugira gute, ahantu hose usanga turi abambere. Reka twitonde tuzorongore umwanya ugeze, igihe cyawe, kuko igihe cyawe kigeze. Nkundira ndabaramutse ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, kuko hari abantu nko muri kano kanya bari amasaha yo mwijoro, twe turi amasaha yo ku murango. Hari abadukurikirana bari muri Amerika, muri Canada, mu bihugu by'Abarabu ndetse n'ahandi hatandukanye ku isi. No munsi tugira tuganire umujene afise intahe ashaka gushikiriza. Sindamudondora, ariko wenyene araza kwidondora, avuga uwo ari we, avuga ivyo akora, adusangize niyo ntahe yiwe. Kumbure ishobora kugira uwifashije canke uwo ihinduriye ubuzima. Reka tumwakire kuri mikro za African Sound. Turabakiriye. Murakoze cyane kunyakira kuri urubuga rwanyu ariko rwacu African Sound. Shimira abantu bose ariko baradukurikirana muri aka kanya. Jeni nitwa Emaniga, ndibaza benshi baranzi, ndi muri w'umurundi. Emaniga, ku mazina abavyeyi baguhaye uba witwa nde? Nshimirimana Emmanuel. Okay, Nshimirimana Emmanuel. Usanzwe uvuka muri ntara? Mvuka mu ntara ya Kayanza, komine Kayanza nyene. Usanzwe ukora iki muri rusange? Ndi umuririmbyi tu. Nta kindi ukora? Benshi banzi nk'umuririmbyi w'umurundi, ariko umwe wese aba afise utundi tuntu two ku ruhande nyene umuntu abajamwo. Emaniga, ugiye kuraba mu miziki yawe wakoze, hariyo vyinshi bisa n'inkuru y'ukuri, ibintu bisa nk'ivyo uba waririmbye ariko vyoba vyakubayeko, canke wakuye iciyumviro ku bintu vyoba vyarabaye bisanzwe bitubako, ari mu rukundo, ari mu buzima busanzwe, ibintu vy'ingorane tugira turahura navyo. Nashaka udusangize. Hari indirimbo heruka gusohora wavuze nzorongora ngeze, ariko ico kintu hageze, ariko ico kintu naciyumvire ko cyane, ndavuga ati hageze, mbega hageze ni ryari? Mbega kubera iki uvuga ati nzorongora ngeze? Kumbure nabonye umenga harimwo ikintu cyuko woba hariyo dufate experience office mu bintu by'urukundo, nk'ibintu byaba vyakubaye ko peut-être atari vyiza, ariyo mpamvu bavuze ati nzorongora ngeze. Canke hari nk'abantu bo muri famille bashobora kuba barakubwira ati rongora, raba urongore, raba wageze, ariko nabivanye n'ingene uzi urukundo canke ibintu byaba vyakubaye ko ukavuga ati nzorongora hageze. Mbega nashaka udusangize muri rusange, ni iyihe experience yoba yagushikiye? Irya ndirimbo inspiration wayikuye kuki? No kuvuga indirimbo nzorongora, igikurikira indirimbo zibiri nari narakoze ava, harimwo indirimbo yitwa Imiduga n'indirimbo yitwa Ghetto.
ubu nakurikije indirimbo yitwa Nzorongora niyo ikimoto bushasha. Yego. Indirimbo rero novuga uko ari zitatu zimeze nk'izidoma urutoke ku kintu kimwe nubwo zidasa. Yego. Ariko zirafitaniye isano. Yego. Indirimbo ya mbere Imiduga yari true story. Narakundanye n'umukobwa aranshitinga kubera ntafise amahera, kubera ntafise imiduga, kubera ntafise imodokari. Nza kubimenya ko ari byo duhuye ari kumwe n'uwo muhungu bari mu modoka nyene. Baranahagarara barandamutsa, ariho havuye inspiration y'indirimbo Imiduga. Ghetto ndayikora, indirimbo Ghetto yari story y'umugenzi. Nawe ntibari babanye n'umugore wiwe neza. Okay. Nawe ni guco nyene yaramucitinga. Okay. Yeah. Hama tugiye ku ndirimbo Nzorongora. Nzorongora nayo ne novuga ko ari nka true story yiwanje kubera ko genda ndamaze kuganira na mama arambaza uzonyereka umukazana ryari. Ndabatushe ako kantu karankora ko nyene ndavuga kumbe muri famille ngerageje kuraba abo tuba twarakuranye cyane mu kibano, hari igihe bakubwira ngo urongore bivanye nabo mwakuranye. Gacho usanga niwe usigaye utararongora, abandi bose n'abatoyi bawe bararongoye. Urumva utegerezwa kuba ako kantu ntikabura, haba mu bavyeyi canke muri famille canke mu bagenzi. Sije gusa fise n'abandi bagenzi banje benshi babayeho mu buzima nyene. Sinzi nawe hari igihe tubiravye neza twosanga uri mwako kagwe. Yeah. Rero nashatse ku indirimbo Nzorongora inspiration yavuye ngaho. Mbega ico ndi kibazo dufate gikunda gushikira abajene benshi. Yeah. Si wewe wenyene, si jewe, turi benshi. Yeah. Mbega coba ikintu ciza guhatiza umuntu kurongora ngo imyaka, mbega n'imyaka ingahe umuntu ahagara ko kugira avuga ati je nageze yuko norongora cyane nageze yuko norongorwa? Yeah, mu bisanzwe imyaka yo kurongora je novuga ko ntigera canke ntahugera ngo warengeje imyaka. Kubera ko uravye n'iki gihe urasanga hariho n'umugabo azanye umugore afise nk'imyaka nka 50 60. Ugasanga hariho umukobwa agiye ku mugabo agiye kurongorwa afise imyaka 40 binakwaga. Rero je numva umenga nta muntu akwiye guhimirizwa kurongora, kuko ugiye uraraba canke uganiriye n'abantu bose barongoye arakubwira ati burya ibi ntibabitegura uvyisangamwo. Yeah. Ego uravuze ati uvyisangamwo, si ibintu bategura, ariko benshi nibaza ko ikintu cyo kurongora bakijamwo kenshi na kenshi batinya igitsure c'abavyeyi. Umuvyeyi arakubwira ati nkeneye umukazana, nkeneye kubona umukobwa mukundana, ariko ugasanga ntiwiteguye. Ariko gutinya yuko umuvyeyi uhava umushavuza canke yohava agukarira kumbure canke akakubona mu rindi shusho, ukavuga ati reka ndabe umukobwa. Ariko umukobwa utitondeye ngo umenye, utitondeye umenye aho avuka, kahise kiwe canke imico yiwe muri rusange. Ivyo si vyandi bishobora gutuma naho mwubaka urugo rudakomera. Yeah, bien sûr, ico uvuze kirashobora kubaco. Kubera ko iyo uhatirijwe mu kintu ukagikora kubera igitsure cy'umuntu runaka, ntihabura intambamyi nzoza urumva ntizishobora kubura. Je numva rero umuntu numva bivanye nuko nabivuze mu ndirimbo. Reka twitonde tuzorongore umwanya ugeze, igihe cyawe, kuko igihe cyawe kigeze nturengana. Nubwo
nubwo turavuga nk'ubu abajene benshi ngo nta mahera mfise ngo yo kugira ante ngo yo kugira ante je ndaza abagenzi banje benshi barongoye atagira n'ibihumbi 10 mw'isaha kandi ubu babanye neza n'umugore. Ariko bigaca bigenda gute umuntu kugira arongoye ata amafaranga afise? No kuvuga ni bya bindi nakubwira, ni kuvuga kurongora wewe umwanya wiwawe ugeze, wewe nyene ubyisangamwo nubwo ataye amahera wowe ufise, wewe iciyumviro kiraza ubu nyene, ubu turi saa 6:00 ku mugoroba ukaba wazanye umugore. Ubisigure ko wewe ari nkawe ari Emaniga wohanura yuko umuntu mu gihe yumva yaronse umuntu bavyumva kumwe bakundana yuko naho atakintu yoba afise yorongora? Ni fresh kuko ibintu byo no kuvuga mubanye muri kumwe nyene atakuvuga ngo umwe iki cya bya bindi byo gucanamwe iki niki mutwaranye mukundana kandi mwese muvyumva kumwe, mwese muzi umwe wese nk'umukobwa akaza ku muhungu abizi ko akenye, ico conyene kiba gihagije. Ariko umukobwa yorenda yemera kumutwara kandi abona ubuzima ubayemwe abona kukenye, umukobwa nimba abakobwa bakaranga dufate numva ariko no bivuga uwo rero mutegerezwa kubaka kandi rugakomera. Ariko tukiri ngaho nibaze yuko abavuga gutyo baba ariko bakoresha za mvugo za kera, kuko kera wasanga umuntu arongoye agace agenda kuba muhiri wabo ku bavyeyi, ugasanga niho aba n'umugore wiwe, ugasanga bararima. Ariko ubuzima bw'ubu sico kimwe, ubuzima bw'ubu yashobora gusanga nta kintu mufise iwanyu n'abavyeyi, ntushobora kuza kurongorera muhira canke nta hantu ho kurima dufata umuntu aba afise. Ubu usanga benshi dutungwa no kurondera, nta muntu uba ufise ati ndafise umuntu ashobora kunterera. Birya vya kera wasanga abantu baratererana barakundana bagafashanya, urongoye atanze uraronka ashobora kuba muri muhira. Ariko ubu siko bimeze. No kuvuga kera no kuvuga uri umuhungu umaze gukwiza imyaka yari 20 umukobwa nawe yari 18. Papa wawe yarakura akakunenga hajya wayikwijije. Kera byari byoroshe kubera ko papa wawe byaba bizwi ko ari wategerezwa kukubakira inzu yo kurongoreramo hama kanagukwera. Icyo ndibaza nta muntu atakizi ubundi. Umva byari byoroshe, yaragukwera agaca guha n'itongo yakubakiye n'inzu. No kuvuga ko kwari babyita gusohora umuhungu, yabagusohoye. No kuvuga ibindi byose waca wipambanira nimba ari ryo tonga guhaye, mukaririma n'umuntu n'uwo mukazana wiwe, mukimbura. Yeshi bazi ntibapambana nkuko twe dupambana, bapambanira mu mirima, natwe dupambanira mu bisagara. Urumva rero badutahure ubuzima turimwo buratandukanye nubwo twari n'ubwa kera, biratandukanye cyane kubera ubu abajene bubu nukwirukanga. Abavyeyi ntibagisohora abana kumwe kwa mbere. Urumva bakwiye gutahura ko ubu ari twebwe twipambanira kira kitu, nimba ari inkwano n'inje nipambanira, nimba ari iyo nzu ni jewe ndawe uburyo ndayubaka canke nkapanga. Benshi babayeho bapanze. Urumva ni imipambano, niyo mpamvu baturindire tuzorongora hageze. Imana idutije ubuzima ni bon, tubayeho dukomeye tuzorukora. Wavuze yuko indirimbo zawe kenshi wavuze indirimbo ghetto, wavuze indirimbo imodoka, miduga, yuko amajambo canke ivyumviro biva mu bintu biba vyakubayeko canke vyabaye ku mugenzi. Mbega vyobaye vyo vyatumye wumva yuko woririmba kugira ushoboye guserura nk'ibintu vyaba vyakubayeko bikaguma mu mutima ariko ntibije hanze abantu babimenye? Abantu ntabwo babimenye, ariko uriko urazumviriza neza na neza waziteza amatwi canke uravye amasenari yari mu izo ndirimbo,
nubwo atavyo wowe uzi wo kwimagine ati umuntu harimwe akandi kantu kubera ko zose zigenda zifitanye isano. Yeah. Mbega ni ikintu coba cagutumye uvuga ati jewe Emaniga ndavuye mu Kayanza ndaje mu gisagara, wavuze ko ari umuziki ariko uwo muziki woba iciyumviro co kuwukora kiba cavuye kuri ibi uririmba, akaba ivyo vyoba vyatumye uva mu Kayanza ugashika mu muji kugira werekane kumbure je sinabifate ko ari kuririmba bisanzwe. Yeah. Ni message utanga, ni nk'ubutumwa, ni hujya ku pastori, ni hujya ku muntu avuga ijambo ry'Imana, atanga ubutumwa ku bantu kugira bubigisha. Yeah. Ndabifata nk'umuziki kuko imiziki yatandukanye, hari umuntu atanga message mu ndirimbo ariko arigisha, ariko ashaka kuyokora abantu. Hari n'abandi baririmba kugira abantu batambe binezereze, ariko wewe ni nk'ubutumwa utanga. Nico coba cagukuye mu Kayanza ukavuga ati reka nze ntange nk'ubutumwa biciye mu muziki. Je novuga ko icambere je sinamanutse mfise gahunda y'umuziki gusa. Yego. Namanutse nzanywe n'ibindi. Yego. Je urazi ko umuziki usaba amafaranga. Yego. Rero namanutse nk'umuntu aje guhiga ubuzima. Yego. Ariko kubera nari mfise iyo mpano kandi no mu Kayanza nararirimba. Yego. Navuga ko jewe mba namanukanywe no gupambana n'ivy'ubuzima. Hama nisanga nasubiye ninjiye nyene kuririmba bya nyavyo. Ukurumva nari ndose aho ndirimbira hameze neza, urazi gukorera mu ntara za ruguru ntivyoroshe gufatisha, ariko ngaha uri bwahi Bujumbura biroroha. Ya novuga rero ko izo ndirimbo zose izo ndirimbo sizo zonyene, hariho n'izindi ntabwo ari izo zonyene naririmbye nyinshi. Mugabe izo zitatu nararavye ndaraba nsanga ubuzima tubayemwo abajene, urakundana n'umukobwa ata mahera ufise, n'utwo ufise ugasanga utumuherezako, mugabo ntitumubumbe kandi wikokoye, abonye uwundi akurusha level abagucitse ntaraba ngo yarikokoye amutu nutu. Ugasanga umukobwa agucika wanikokoye wagize gute, usanga ari ubuzima bubabaje sana. Mu ndirimbo imiduga aho naciye ndababwira reka turondera amahera abakobwa bazizana. Umva ari message y'abajene y'abahungu muri rusange. Turondera amahera abo bakobwa nabo bazizana, wamaze warose amafaranga abakobwa baraza. Okay. Yeah. Hariho n'indi miziki ufise cyane cyane wakoreye mu Kayanza uri kumwe na Rinoge nimba ntibeshe. Yeah. Bakunze kuvuga yuko abanyakayanza mwandika neza. Yeah. Kandi muyirimba neza. We ico kintu kivuga kwiki? Ntibabesha nivyo. Abanyakayanza mwandika turaririmba neza kandi kwandika turi n'abahinga. Ndazi n'abanyabujumbura bompinyutsa abumviriza indirimbo zacu usanga zitandukanye n'iz'abandi baririmba. Mbega vyo biva yaba no kumasije. Uhereye kumasije twandika ivyiyumviro biba biri indani usanga bitandukanye n'izindi ndirimbo zo ngasi. Sinzo wavuze ati abanyakayanza cyane cyane baririmba bavukana amashuri 6. Donc bavukana ubumenyi kuko izijya nyandiko mufise ukuntu umuziki muwumva ni ibintu bitangaje. Kuko turazi abanyakayanza benshi, hariho ba B-Face, hariho ba Rinoge, hariho ba D1, hariho wewe, hariho n'abandi benshi. Yeah. Ariko ugasanga mwese ico kintu mwagifise cyo kwandika neza. Mbega kuba bavuga ko mwamuvukana amashuri 6 babibesha?
Eh, nanje ako kajambo maze kukumva maze kukumva heshi bihana ngo umunyakayanza kweli bavukana amashuri ngo 6 bo barahinduye ngo tuvukana 9 ubu barashize kwa yandi 3 ego ya novuga ko nakabijya bashirako ariko vraiment je mbona umenga ni wafonza ako kantu niyibeshe kubera ko uzushakuje sinzi kuraganira n'abantu bari mu byo bihugu byo hanze ego nta hantu na hamwe habura irigara y'abanyakayanza kandi bakubwira ko aho hantu usanga bari aribo bamesha baba bahari ukuvuga haba ku bintu by'ubwenge canke gupambana kugira gukora cyane kugira gute ahantu hose usanga turi abambere sinzi ukiri ngaho nyene cyane cyane ugiye kuraba muri bino bihugu za Kenya za Tanzania ndetse ni Buraya abantu benshi za Dubai abantu benshi batera imbere canke abantu benshi bakora cyane usanga abanyakayanza abanyakayanza novuga ko mufise ibintu byinshi vy'ivyiza ariko benshi batazi ariko uburaba ibintu cyane arabibona haba mu kuririmba haba mu gukora cyane haba mu kuja kurondera ari mu makungu haba ndetse no n'ibintu cyane cyane bijanye n'uburimyi mu ntuze mu ntara ya Kayanza birateye n'imbere cyane n'ahandi mbega novuga ko abanyakayanza gukora cyane canke mufise nk'iragi muba mwasigiwe n'umuntu kanaka yabahaye iyo message ati umunyakayanza ahantu hose ugeze witandukanye n'abandi sinzi nko mu bisokuruza vya kera nayo jiye kuva naruka nta muntu yaduhimirije ahubwo urumva wowe uvutse uri umunyakayanza umenga ni ibintu ndemana urumva nyene ubyisangamo usanga nyene wapambanye nyene n'ibintu nyene umunyakayanza wese urumva ako kantu kamurimo ego tugerageje kuraba umuziki wawe aho wavuye wavuze ko watanguriye umuziki mu Kayanza uraza hani Bujumbura urakora ubundi buzi ariko ugashiramwo n'uwo muziki ariko umuziki wawe ugerageje kuraba Emaniga ubona itandukaniro ryo ko waririmbira mu Kayanza no kuririmbira i Bujumbura ari irihe itandukaniro rirahari ni nari nini cyane kubera ko ruguru mu Kayanza studio twakoreramwo gusa sindayigaye ariko ntabwo yari yujuje ibisabwa kugira umuziki usohoka ufise quality gusa ndaramushimire yitwa Vianney Pro niwe yaturamuye novuga ko abaririmbyi bose guhera kuri Baby Face nta muririmbyi n'umwe ataciye mu minwe yiwe twese twahereye iwe ndanamushimire cyane yarakoze cyane kuko icyo gihe yatwakira natwe ariho tukibijamwo ubwoba iki vraiment yarakoze akazi kadasanzwe yubahwe cyane ni ukuvuga rero uwo muziki yarawudukorera ariko urumva ntabwo wari ku rwego ku buryo wohiganwa n'umuziki wakorewe i Bujumbura kubera i Bujumbura urazi niyo kapitali irimwo amastudio akomakomeye rero ubu twageze ngaha bica birahinduka ko je ndibuka ko nkishika ino nkijya muri studio bwa mbere naho naratangaye kubera nari namenyereye ya studio yo mu Kayanza ariko nza kumenyereza ndamenyera ubwoba ntibubura canke iki kapitali ubugiyemwe yagutse nk'uku biragoye mbega umuziki wanje uzumvirizwa nande bizogenda gute ariko buke niko rugendo ndiko ndaraba iyo navuye naho ngeze ubu harimo intambwe niniya cyane kubera ko umuziki uwukoreye ngaha ruguru uraduga aha nimba ukunzwe n'abantu bifata 200 200 baduze baduga bararirimba wa muziki hariya naho baca bawumenya kubera umuntu abavuye nawe awujanye noneho ubu byaranoroshe YouTube ni bon urawushirako ukishira umuziki kuri YouTube direct ubusanzaye no mu bindi bihugu umuntu wese arawubona
mbega umuziki wawe urabona yuko aho ugeze ushobora kugira, dufate twabonye abantu benshi, twabonye abanyakayanza wanashaka reka bari bo duhagararako cyane, umuziki wabo uramaze kugera kure, baramaze kuza barasohoka hanze ya mu bindi bihugu za Dubai, Bface za Australia baramuzi cyane, amaze kujya inshuro nyinshi, ndetse n'abandi ba D1 bamaze gukorana n'abantu bo hanze, ariko nka Emaniga umuziki wawe ubona gute muri no misi, ndetse ubona nk'inyuma y'imyaka 5 uzoba woshobora gukubesha? Umuziki jewe aka kanya nubwo ntawukora wonyene, ndawukorana n'akandi kazi, novuga ko nico kintu umuziki ndawubaha cyane, kubera ko ndavye aho ndavye hari iciza nawuronkeyemwo cuma ndawufata nk'ikindi kintu gikomeye cyane kuri jewe nakuriye ruguru, no kuvuga barabijya bihuru umunyeshure, je narinze nkwiza imyaka, narakwije imyaka 18, ata amahera 50,000 by'iwanje ndakora mu ntoke, 50,000 nza kubikora ayo mahera avuye mu muziki ndani. Icyo gihe ndavyibuka nakoze indirimbo ya Komine Kayanza, indirimbo yitwa Kayanza, nayo ndirimbo yampaye kumenyana n'abategetsi benshi, yaba bava mu Kayanza canke bahandi. Indirimbo narayikoze ntereraho, ndibuka hari muri 2016, indirimbo ndayitwa, barambwira abantu bayumvise itware muri komini, indirimbo irakaze. Indirimbo twayikoranye n'umugenzi wanje icyo gihe, twari twatangiranye ibintu bya music yitwa Muvandimix, hanyuma indirimbo turayitwara muri komine, aravuga ati mugende bayumvirize, muzoza kumviriza inyishu. Ndasubirayo sanga ntibaraheza, bukeye kandi niho twaciye twumva umukuru w'umutumba aje kuturondera, barabahamagaye muri komine muzogende, batubwira ati muzoze kuririmba indirimbo ku munsi mukuru w'amakomine hano Saint-Cloud. Indirimbo ndaja turagenda turaperforminga, turayiperforminga imbere y'igihugu c'abantu, abantu barayikunda cyane ku buryo kuri stage ho nyene haje uri kuraririmba navuyeho fisa amahera arenga 200,000 mw'isaha. Utari bwakore ku 50,000? Ntari bwakore ku 50,000. Ko nyene baca bampi bahasha, baduha bahasha y'agashimwe iyo ndirimbo. N'ubundi dusubira kuyiperforminga tugiye muri reception, uko twayiperforminga niko baduha amahera. Ndibuka ko icyo gihe twatashe ni moto yatugejeje ku gatumbi wacu, icyo gihe nta moto yari bwigereshika ku gatumbi, niyo ya mbere yashitse ku gatumbi moto twatashe. Mbega ni hehe? Hari ahantu bita Jembuka muri Mpanda Migege, agacimbiri ni Rubanga, muri zone Kabuye. Nimwe mwashikanyeho imoto? Yego. No kuvuga urumva ivyo byose byavuye kuri ya ndirimbo. Icyo gihe ndibuka ko baciye baduha n'ikindi kiraka, ivyo byaraheze. Ikindi indirimbo icyo gihe twari ko turakira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza, yari yaje mu nyigisho z'ugwaruka ndavyibuka, nanje nayo munyeshure, caba ari jewe rero nari mfise iyo ndirimbo nibije bahaye kugikora, baza turayikora ngahe, ndayikorera ngahe Bujumbura, ari hakiri studio ya Kestan yitwa African Touch ndavyibuka. Indirimbo nayikoze bigoranye kubera amatara nemesha gukotesha group, ijya kwatsa ibyuma byo muri studio si cyoroshe, na Kesi yaratangaye iko byabaye ibintu bitari bigere bibaho, kwira indirimbo urumva yari ikenewe cyane. Ndagenda ndayiperforminga,
biragenda neza. Ego. Nibuka amahera yayo nayo Ego. niyo naguzemo Android, Ya mbere. amahera bampaye ni ukuvuga Android ya mbere ibihumbi senkani nakoze. Ego. Iyo ni ntahe nshinze kugira n'umuvyeyi yankira umwana kuririmba yumve Ego. ko kuririmba ari akazi. Ego. Nibuka ko je no muhira papa na sister wanje mukuru wacu Ego. barangwanya cyane kubera Umuziki. kubera umuziki kandi nari no kwishuri. Ego. Ndanavuge na merci beaucoup kuri mama. Ego. Yaransapotinga niwe yababwira ati nimumureke nta uzi yacu umutwe. Ego. Ibyo nyene wosanga nibyo bizomubeshaho. Ababwira nabo bangwanya. Sister icyo gihe ndi kuririmba niwe muntu yatangiye kuza ngo ngurira agacupa. Ego. Iyo ni true story. Ego. Ndabona nyene ko abonye ibyari ivyo guhera icyo gihe baca barabitahura. Umva ko senkani mire narose bya mbere nakoze. Yavuye mu muziki. Ego. Android ya mbere telefone iyi dutunze nayikuye mu muziki. Niyo mpamvu muziki rero mbona ko muri kazoza hoho ushobora kuba ndashobora kuba ndi cyamamare. Ego. Mfise target yuko je ndashaka ko umuziki uzongeza ahantu ku buryo haba n'imiburiburi ibitaro byitirirwa izina ryanje. Ego. Bivuye mu muziki. Ibitaro bive mu muziki nyene haba nk'ibitaro byitirirwa je ukumva ngo ku bitaro kuri Wakarede. Numva ati ibitaro ku bitaro kwa Emaniga canke kwishure rya Emaniga. Ego. Cyo kintu ndagisaba Imana kandi ndazi bizokunda. Okay. Uravuze ati abavyeyi nibarika abana babo binjire mu muziki uko muziki ari impano yabo vraiment ntibababanire nibabareke. Ego. Muziki novuga ati ni nakazi nk'ubundi. Nakazi. Ni ikintu gishobora gushikana ahantu utari witeze yuko woshika. Cyane gose. Nagwaye nk'akarorero wanashaka ntagiye kure. Ego. Cyende umuntu twabaye na Renoji cyane. Ego. Canke kuva kera. Ego. Twaraje ahantu. Ego. Yari navyanditse kuri stati nshize ku ifoto yiwe afashe indege agiye Dubai. Ego. Mfata ifoto yiwe ndandika ko never give up. Ego. Nibutse ukuntu twakeramera cyo nk'ahantu tubonye bafizo buri indege bande tinonega bahungu. Twebwe hazogera igihe muri twebwe havemo umuntu aja yurira indege ryari. Ivyo sinakera 2020. Ego. 2020. Ego. Niho twavuga nk'ibyo bintu yumvira. Ariko urabona ko byatangiye gushika muri twebwe nyene. Ego. Umva nyene ibintu byo gushima. Ibintu byo gushima kandi umuziki ntumenya. No kuvuga nimba wasohoye umuziki mu gatondo. Ego. Ejo mu gatondo urashobora kuba wamaze kugukiza wa muziki. Wamaze kuguhindurira ubuzima. Wamaze kuguhindurira ubuzima. Okay. Yeah. Amatibona ku bantu benshi ari nk'abaririmbyi bo mu bindi bihugu ukabona asohoye umuziki umwe canke zibiri agacaro ntibikururana amazu imiduga ikaze. Okay. Rero ntawo kwihebura. Ahubwo gusa no gukorana ishaka no gukora cyane gusa nta kindi nabonye umuziki usaba. Okay. No gukora cyane. Abantu bariko badukurikirana muravyumva ko umuziki ni ikintu gishobora kuguha ibintu byinshi bitandukanye, yaba kigashobora gutungira umuryango canke kakubakira inzu canke mbeka gushikana no ku bandi bubahwa utari witeze yuko woshikamwo. Emaniga reka tubashimire, ariko imbere yo kubashimira reka umanze tubwire abantu nawe ushimira kuva utangura umuziki kugeza ino saha ahantu ugeze. Abantu nshimira yego bagufashije. Icyambere umuntu wa mbere shimira ni mama kuko niwe yanteye intege kuva nk'ibijamwo. Yego. Nabandi babingwanyamo. Yego. Imana sinoyibagira niyo nkuru. Yego. Yo yagiye iracisha mu ibi na biriya azi yabigoye inzira. Yego.
inzira ducamo ziragoye. Yego. Shimira umujournaliste wese agenda aravuza indirimbo zanje Yego. ataravye nkunzi Yego. akazivuza nubwo atobanzi. Yego. Uwo ndamushimira cyane, umupromota yitanga agapostinga ibikorwa vyanje. Yego. Ataravye nkunzi taki niki. Yego. Kuko mu rugendo rw'umuziki turimwo duhurana byinshi. Urasaba ubufasha hajya ugasaba ikiganiro kuri radio runaka. Yego. Umujournaliste akakurabira rirari canke iki. Yego. Ariko nabone ari ubikora yo kwikebuka kubera ko nasanze ko hari ukuntu babigukorera. Yego. Akabigukorera akanka kuvuza indirimbo yawe ngo nuko ngo utamuhaya naya canke iki birabaho. Yego. Hariho ababikora n'abandi batabikora. Yego. Ariko nobwira nk'ubikora ko mpora mbona umuntu iyo teye intambwe gatoya. Yego. Gato. Yego. Wa wundi nyene yahora atavuza indirimbo yawe. Yego. Niwe atangira kukuvuga ibigwi. Okay. Rero jewe nashimiye abamvuza. Yego. Umwanya ntaratera imbere cyane, narateye imbere ariko nta urugwego ndashaka kururenga. Yego. Abamvuza iki gihe bubahwe cyane, n'abapromotinga iki gihe nkiri jewe nyene Yego. bubahwe cyane. Yego. Abo nibo bantu mu rugendo rw'umuziki numva noshimira. Shimira n'abaproducteur dukorana badukorera imiziki. Duca muri byinshi nabone bubahwe, abapromota, aba director. Yego. Badufasha muri bwa buryo buke bwacu bakadukorera iyi miziki. Basohoka ari umuziki ufise quality. Yego. Yensi ndana bavugiye abapromota aba producer n'aba director, amahera tubaha ntibikwiranye n'ibikorwa badukorera. Okay. Icyo kintu ndakibona, nabone ndabashimiye cyane. Okay, washimiye abantu bose mugenda murahura muri no rugendo. N'abafana bose babandanya kudushigikira. Okay. Afana abakunzi b'umuziki ndundi muri rusange. Yego. Genda sinoronka no kurunda abashimira bo kubera ko bariko baritanga cyane kugira umuziki w'u Burundi ugere hejuru. Okay. Washimiye abantu bose mugenda murahura muri no rugendo rw'umuziki. Urashimira abaproducer, urashimira mama wawe, urashimira Imana. Ndetse urashimira buri muntu wese yagenda agufasha, yaba mu masanamu, mu majwi, ugufasha ikina kiriya. Natwe tubashimire kubona mwaduhaye akanya. Mwashobora kuganira na African Sound, ndetse mwashobora no gutanga intahe ku rugendo rw'umuziki wanyu. Nashaka tubashimire, ndongera ndabasaba ko n'ikindi gihe tubarondeye mwoshobora gushika ku mwanya kubitaba. Yego. Nawe mwakoze cyane. Yego. Kumpa akanya. Yego. Ngo nce kuri TV yanyu. Yego. African Sound. Yego. N'ikindi gihe nzobitaba. Yego. Ego, Imana ishimwe cyane. Mwakoze cyane.